Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bazinduka bamugandagura naramurondeye umunsi wose ndamubura hamagara abo bagendana ndamubaza ati ari he ushika we naramuhamagara akambwira ngo reka ndakubarira hama mu nyuma ndabona yuko bugira bwire nca mpamagara abo bari kumati umbonera ari he turabwira ati numubwire reka nze cyane nasanga ari mwirigara abo bari kumwe bose bahaza ugwagwa haje wabona abantu hanyuma ndamuhamagara kuja ku ruhande ndamubwira ibyo nagire namubwire hanyuma ndamubaza mbe ko mbona abandi bahaze utanyoye no kubera iki aca nyishura ngo bijya bitanywa mu gatondo ngo bibaza ko mfa kuborerwa umunsi nazoga yanyoye nazoga ari karamwa abandi bose bari bahaze umwanya waheze yitaba telefone aca dusanga aho twari twicaye muri iryo rekara twari kumwe n'abantu benshi aca tubwira ngo iyi telefone nayiheruka kera ngo uyu muntu yaheruka kumpamagara ngo twaheruka kuvugana mu 1993 nagiye kumenya mu nyuma rero ndabibaji ntuzeye ndabibwiwe na nyiri cyubahiro nyakugendera nkuru nziza ati byari rya mbere mu buzima bwanje bwose numva Adolphe ambwira ko hari telefone yamuteye amakeye arabimbarira aje kubimbarira ndamubwira ati byarabitwarira twaje kwitabira telefone kuri w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka wa 2015 abarundi bari bazindutse baje guhimbaza Imana hari abandi bobo bazindukiye kwitegurira gukora ishano abo nabo bahekuye Burundi hari mu gitondo cy'umunsi w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka wa 2015 mu Kamenge ahahoze Gardinoro imodoka yarimo Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yarashwe n'abari bitwaje bigwanisho bikomakomeye maze batwara ubuzima bw'uyu mugenerale n'abari bamucungiye umutekano igihe cy'isaha 2:20 niho imodoka yo mu bwoko bwa Toyota Hilux double cabine yarimwe abasirikare bafise ibikoho biremereye za mitrailleuse amarokete n'ama RPG7 bambaye nibibafuka mu maso yugari barabara rya LN1 ico gihe imodoka ya Adolphe Nshimirimana yarigeze neza na neza mu mahwani y'ibarabara ryitiriwe 28 Munyonyo ni barabara ryitiriwe umwami Mwambutsa iyi modoka yarimo General Adolphe yashatse gukatira mu ibarabara rya LN1 hari kimodoka igihindukira yarashwe roketi ya mbere irayihusha Adolphe nabo bari kumwe muri iyo modoka bacibaza ibyabaye imodoka yarashwe roketi igira kabiri irayigema umudereva yahise apfa ko kanya ariko Adolphe Nshimirimana yoba yahitanywe n'amasasu ya za mitrailleuse yakurikiye amaroketi yarashwe iyo modoka uyu munsi agandagurwa kuva mu gatondo ka kare ku mabarabara yitiriwe 28 Munyonyo ni barabara rya LN1 hari abasirikare bakomakomeye bari bigize nkaho bariko baracunga umutekano nkuko byari bimenyerewe iyo hagira haca umutegetsi urupfu rwa General Adolphe Nshimirimana gwemejwe na Wirinyamitwe yari umuhanuzi mu bijanye na communication mu biro by'umukuru w'igihugu aho ku isaha 5:13 yatangaza ku rubuga rwa X ati mpejeje kubura umuvukanye Adolphe Nshimirimana nakiri mwisi y'abazima Adolphe Nshimirimana yari umugenerale yegereye president nkuru nziza ndetse bikavugwa ko yagize uruhara rudasanzwe mwiburabuzwa rya coup d'etat yo mu mwaka wa 2015 nubwo yabaye umukuru w'iperereza ry'u Burundi kuva mu mwaka wa 2005 gushika mu mwaka wa 2014 ntiyigeze aperereza ngo amenye mu by'ukuri abashaka kumuzimanganiriza ubuzima inyuma y'igandagurwa rya General Adolphe Nshimirimana umuhisi president Petero Nkurunziza yahojije abarundi na cyane cyane umuryango wiwe anategeka ko mu gihe kitarenze indwi imwe abakoze ubwo bubisha bo babamenyekanye kandi bagashingizwa barundi kazi imbere ya byose twagomba tubanze tubasabe mudufashe dushimira Imana rugira byose yo itanga ubuzima kandi ari nayo nyene ifise uburenganzira bwo kubusubirako kuri w'Imana igenekerezo rya kabiri Myandagaro umwaka wa 2015 abarundi
bari bazindutse baje guhimbaza Imana, hari abandi bobo bazindukiye kwitegurira gukora ishano. Abo nabo bahekuye Burundi. Mu gitondo cyo kuri uyu munsi w'Imana, intwazangabo Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yahitanywe n'ibisasu by'abicanyi. Bamwe atakindi barota atarukwamiza igihugu mu maganya no mu marira. Turahujije umuryango wiwe, turahujije kandi inzego z'igisirikare n'igipolisi bari basanzwe bakorana bafatanye mu nda, hamwe n'abo bahora bakorana mu biro by'umukuru w'igihugu. Uburundi burabuze umugabo w'ijunja n'ijambo, kuko Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yari intwari koko. Yaritanze bidasanzwe mu gukora atiziganya kugira hatebe hashingwe inzego z'umutekano zihurikiyemo abarundi bose Uburundi bufise uyu munsi. Turamusabiye ku Mana mushobora byose imwakire mu bwami bwayo, yongere ihe umutima wo kwihangana no kwigumya umuryango wiwe, tutibagiye inshuti, abagenzi n'abakunzi biwe aho bari hose. Tuboneyeho n'akaryo ko gusaba Imana ko yotuje imbere kugira abakoze ako kabi kabishe batabwe muri yompi, bongere bahanwe mu maguru masha. Barundikazi, dusabye inzego z'umutekano ko mu kiringo kitarenze indwi imwe gusa abo babisha baba bamenyekanye, bafatwe kandi barengutswe imbere gutungana. Hageze kandi iminsi higaragaza ubwicanyi bugirirwa abantu bamwe bamwe kubera amabanga bajejwe, haba mu migambwe canke mu nzego z'igihugu. Turasavye abarundi ngo bame barikanuye, babandanye bakomeza ya makomite y'umutekano ahurikiyemo na bose, kugira ababisha bafise iyo migambi iburizwemo kandi bafatwe bahanwe hisunze amategeko. Abarundi tubasavye kugendera ubwitonzi n'ubwira byaranzwe nyakwigendera Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, ntibagwe mu mitego yabo babisha ngo bahave baje mu byo kwihorahorana. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana yari umugabo w'ijunja n'ijambo, agendana kandi agakundana na bose, atagutandukanya ubwoko, intara, amadini n'imigambwe. Dusabye rero ko abamukunda bose kandi bakunda igihugu cabibarutse wo kwirinda ako gasomborotso, ntihagire ujya ugwara uwundi, kuko abamugandaguye ari umutego bashaka gukoresha ngo abarundi basubiranemo. Turasubiye kandi gushima ingendo yaranze abanyakamenge mu bihe biheze, kuko bagumye bigumije mu gihe abo mu makartier vyegeranye bariko baragumuka. Ni mugume mufatanye mu nda, mugendere impanuro z'umuvukanyi wanyu Lieutenant General Adolphe Nshimirimana, mwahora mwamana aho mu Kamenge akaba ariho yagandaguriwe. Nimbusukire mucoze abansi b'igihugu atakindi barota atari ukubacanishamwe. Ukunda Lieutenant General Adolphe Nshimirimana tumusabye kwigenza nkawe, agendere ubuntu, urukundo n'ubumwe, yirinde ishavu n'ihorihori, kuko abarundi baremaze ngo ihorihori rihora umuryango, kandi ngo ishavu rigira ngo icuwawe mureke. Abarundi aho bari hose mu bitumba no mu makartier tubasabye gutekana no kubandanya bafatanye mu nda. Inzego z'igisirikare n'iz'igipolisi kujya hari ikimenyetso c'umutwe w'intare kiri ku mwambaro ubaranga, bakoresha ubwenge, ubuhinga n'ubutwari bafise kugira ngo ikiringo dutanze ciyinga rimwe ikirangire abo bicanyi batarafatwa. Barundikazi, nkuko ururirimbo ruhagiza igihugu cacu ruvuga ngo Imana yakuduhaye ikudutungire, twashaka
kuremesha ababuze n'abarundi bose yuko abagize imisi bakora ubwo bwicanyi ugayitse n'abafise iyo migambi igayitse bagiye kuja ahabona. Twashaka kugabisha abantu bamaze imisi bakora ubwo bubisha n'abagifise iyo migambi babihagarike mu maguru masha, atari uko Imana igiye kubagaragaza bicuze. Burakeye twarabe Imana yo mu ijuru niyo cabona. Turangije dusubira gusabira ku Mana ushobora byose yakwigendera Adolphe Nshimirimana, inshuti akaba n'umugenzi w'igihugu n'abarundi, ngo imwakire mu bwami bwayo. Imana nihangaze Urundi n'abarundi. Murakoze. Inyuma yo kugerageza guhereka ubutegetsi bwa Petero Nkurunziza bikanka, umutekano mu Burundi watangiye kutifata neza kubera ko uretse Adolphe Nshimirimana hari n'abandi bakurikiye. Duhereye kuri Jean Bikomago, uyu niwe yari chef d'état major igihe president Ndadaye yagandagurwa, ndetse bikaba byaravuzwe ko yoba yaragize uruhara nyigandagurwa rya president Ndadaye. Uyu nawe rero yahavuye agandagurwa ku igenekerezo rya 15 Nyandagaro uwo mwaka w'ibihumbi 2015, indwi zibiri gusa inyuma y'igandagurwa rya Adolphe Nshimirimana. Jean Bikomago yaravuye kuri Mercedes officier, umuntu ari kuri moto yari yitwaje inko yaramukurikiye aramurasa maze acikanira mu bitaro Bumeleke biri mu gisagara ca Bujumbura. Mu mwaka wakurikiye w'ibihumbi 2016 naho hagandaguye intwaza ngabo zitari nke, uhereye kuri Colonel Darius Ikurakure yishwe ku igenekerezo rya 22 Ntwarante umwaka w'ibihumbi 2016. Uyu musirikare niwe yari komanda wa bataillon Génie de Combat yo kumuzinda, nawe yarashwe n'umuntu atigeze amenyekana igihe Darius Ikurakure yari mu nyubako za Etat Major General kuri uyo munsi wa 22 Ntwarante. Kuri uyo munsi nyene uyundi musirikare Major Didier Muhimpundu yari cegera c'uburongoye service z'amagara y'abantu muri Etat Major General, nawe yarasiwe mu gisagara ca Bujumbura aho yaratiramiye mu kabare. Saba gusa hari n'abandi bagandaguwe muri uwo mwaka, harimo na General de Brigade Atanaze Kararuza yari umuhanuzi mukuru mu biro vy'icegera c'umukuru w'igihugu mu bijanye n'umutekano. Tugarutse ku rupfu rwa Adolphe Nshimirimana, harabavuga ko rushobora kuba rwari rwateguwe kubera ko yoba yarakurikiwe kuva muhiriwe mu Kigobe gushika mu Kamenge aho yagandaguriwe. Uyu mu general kandi hari telefone yitavye yamuteye amakenga umunsi umwe imbere yuko yicwa. Ibi vyashikirijwe na Gervain Ndirakobuca arongoye inama nkenguza amateka y'uno munsi. Lieutenant General Adolphe Nshimirimana twabanye neza na neza tumaze gushika ngaha mu gihugu. Ico nibuka nuko turiko turagwanira Makamba, yarigeze kuducako turi Makamba, ico gihe karaje Tanzania, kandi dufise ibibazo bitoroshe. Turamubwira ibibazo dufise, aravyumviriza, mu nyuma tubwira ati byose bizotora inyishu. Nico gituma ngiye ngani Tanzania, ngiye kubaza igituma turi mu ngorane zingana uko. Mu nyuma yasubiye kuza ansanga Kongo, naho nyine ntivyari vyoroshe. Ico gihe yaraje aje imbere, twari turiko turitegurira kwakira uwararongoye umuhari CNDD-FDD nyakwigendera Perezida Petero Nkurunziza. Araza dusangayo aho biti Bugwari, asanga hari ibibazo naho nyine bitari vyoroshe, ariko aho hose yagenda aturemesha. Muze kuntahura ugituma ndiko ndahera aho hose ari aho ngomba kuvangana. Mu nyuma tumaze gushika ngaha mu gihugu, yaragize uruhara rukomeye na cane mu gutora abantu baja mu rwego rwo kwivuna abansi n'urwego rw'umutekano. Je ndibuka bavuze ngo ngiye mu rwego rw'umutekano, n'umuntu twakunda gusangira icupa cane, twarateramana kenshi mu bantu twagendanye imbere mu ishamba, niwe muntu twateramana kenshi. Ico gihe ndagenda ndamwegera ndamubaza ati mwabonye neza na neza vy'ukuri ko jewe aho nkwiye kuja ari mu gipolisi kwitwaza inembo?
aranyitegereza acambarira ngo je nibaza ko nyotewe cyane ngo nibaguhe irindi icupa uburanywa. turanywa mu nyuma hajya hageze gutaha nka 3 y'ijoro acagaruka kuri ca kibazo nzi ko twavyibagiye byose vyaheze. Acambura ngo mbere ngo bwa mbere wavuze ngo wagusize mu gipolisi kwitwaza inembo. Acambarira ngo simwiza amashuri urega hari yakora yabize ngo nimugende hariya nyene. Hanyuma mu nyuma tumaze kwinjira muri izo nzego ndibuka je nabaye umuyobozi mwishikira wiwe kabiri mu 2007 narabaye son chef de cabinet mpereza rumiza umuntu mu 2012 nsubira gutora ya rumize nahaye umuntu arayinsubiza nongera kuba umuyobozi mwishikira iwiwe. Ico ndamwibukira ko cyane rero niki n'umuntu yari umunyamahoro, n'umuntu inyishu ziwe yamana inyinshi imisi yose. Ugiye kumutura ikibazo ni hamwe niho ngire ngaruka hamwe na hera bwa mbere. Ugiye kumutura ikibazo yarakumviriza uhejeje kuvuga agaca kuzimana ugaca mwisangirira urwagwa ugaca ugira ngo yabyibagiye ngo yabihevye mu nyuma hajya mugira mutahe agaca bigarukako agaca gutoza inyishu agaca kubwira ati genda ugira uku kandi umwumviye ukabigira uko inyishu mwaba mwahuye. Ikindi rero Ngabirano yari afise yisangije kandi nibaza ko atari ya bose. Adolphe ntuzumubwira iby'amoko, ntuhirahira uzumubwira iby'amoko. Nitemwanyaje turiko turatanga iwiwe ikintu c'amacakubiri yaba ay'ubwoko yaba ay'intara yaba ay'amadini ibyo ntubimushireko. Abantu imbere yiwe bose bari abantu bose barangana kandi uje kumutura ikibazo bimwe vyeze biriko bitera bihera. Ejo bundi bavuga ko kanaka n'igipinga iwiwe nta muntu numwe yatinya ngo n'igipinga ngo ntamwegera yaramuhamagara ati ngwino tuvugane bakavugana kandi yahava amwumvishije ibitari bike. Yarafise ingabirano zidasanzwe. Jesi ndabahisha ngaha nimba hariho ico ngira ko no mu kazi nkuru no munsi ndafise ivyo navomye muri Lieutenant General Adolphe Nshimirimana. Ico rero notanga rero nk'ubuhamya iragiye adusigiye n'iryo ragi ry'uko twese twokwiyumvanamwo nk'abarundi tukiyumvanamwo nk'abavukana kandi tukamenya yuko iki gihugu nimba uno munsi kiraho kigeze uno munsi kirafise abakiguze. Ngarutse rero ku bya Lieutenant General Adolphe Nshimirimana bazinduka bamugandagura naramurondeye umunsi wose ndamubura. Ndahamagara abo bagendana ndamubaza ati ari he ushika we naramuhamagara akambwira ngo reka ndakubarira. Hama mu nyuma ndabona yuko bugira bwire nca mpamagara abo bari kumati umbonera ari he cyarabwira ati numubwire reka nze cyaragena sanga ari mwirigara abo bari kumwe bose bahaza urwagwa haje wabona abantu. Hanyuma ndamuhamagara kuja ku ruhande ndamubwira ivyo nagire namubwire. Hanyuma ndamubaza mbe ko mbona abandi bahaze butanyoye no kubera iki. Aca nyishura ngo bijya bitanywa mu gatondo ngo bibaza ko mfa kuborerwa. Uwo munsi ntazoga yanyoye ntazoga rikaramwa abandi bose bari bahaze.
umwanya waheze yitaba telefone aca dusanga aho twari twicaye muri iryo rigara twari kumwe n'abantu benshi aca tubwira ngo iyi telefone nayiheruka kera ngo uyu muntu yaheruka kumpamagara ngo twaheruka kuvugana mu 1993. nagiye kubimenya mu nyuma rero ndabibaji ntuzeye ndabibwiwe na nyiri cyubahiro Nyakugendera Nkurunziza ati byari rya mbere mu buzima bwanje bwose numva Adolphe ambwira ko hari telefone yamuteye amakenga arabimbarira aje kubimbarira ndamubwira ati ivyo arabitwarira twaje kwitabira telefone. Abansi rero abansi b'intsinzi y'u Burundi bariho mugabo gikomeye n'ikihe nuko twese tugumana dufatanye mu nda kugira abansi tubagwanirize hamwe. Ninde none mu by'ukuri yagandaguye Adolphe Nshimirimana? Imyaka 11 irarangiye abagandaguye umujenerali bataramenyekana nubwo hafashwa abakese gukora ikicaha. Ubutungane ntibwigeze bwerekana ibyemezo ntabanduka vyerekana begwa n'ubu bubisha maze bagakubitwa intahe mu gahanga. Wakoze kubana nanje muri iyi video. Vyonda like, subscribe canke follow hanyuma dusubire mu bindi biganiro.